Congera Geneviève Batazira Vanessa. Ibyo nkora ndi umucuruzi, ndadandaza impuzu z'abagabo n'abasore, imipira n'amapantaro. Ibyo nkora. Waje mu gikorane c'abakenyezi ariko tubona ukiri umwigeme. Nakahe kamaro bigufitiye kuza mu bikorane by'abakenyezi ukiri umwigeme? Akamaro bimfitiye nuko habamo inyigisho nziza cyane zifasha n'abantu batarubaka, igihe bazubaka bazomenya kubaka ingo zabo neza. Icyo kamaro bifitiye. Okay. Mwavuze ko mudandaza ibiki? Biraborohera ivyo mudandaza ko nzi hari abigeme benshi barindira uti reka mbanze nzoje ku mugabo kwanza azomfasha byose. Muge muradandaza kandi muracara abigeme, kandi tuza abigeme benshi baguma muhira barindiriye ngo naronka umugabo nzokora. Je narigishijwe gose na kare bavuga ngo utarima ntakarye. Jewe kudandaza niwo mwuga kandi niragi ku babyeyi banje barize babisaziramo badandaza. Urumva ko batwigishije kudandaza n'ubuzima. Kudandaza ukiri umwigeme ni byiza cyane. Neje Imana ingiriye ubuntu nkubaka urugo rwanje, nzomenya uko mbana n'umutware wanje, ndamufasha mu buzima, atari we wenyene ashobora gukora ikintu runaka, ariko tuzaza turagirane dufashanya turi babiri. Na kare urugo ni babiri gufashanya. Ibyo kudandaza byatanguye gute? Wararose umutahe munini? Byagenze gute? Wawukuye hehe? Watanguye kudandaza ibintu bikomakomeye cyangwa byagenze gute? Oya, haba namba. Nuko Imana yari yambwiye ko izompezagira. Mwe muhezagiro rero, umwana w'umuntu yibaza ko hari ibintu bikomeye, ariko Imana nuko yangiriye neza ndandaza muri ibintu ntangura mu bintu bitonya. Muri ibyo bitonya Imana yarandugije, iranduza kugeza n'ubu nariyunguruje ndandaza ibindi bintu. Ibyo natanguriyemo si byo ndiko ndadandaza ubu, bimeze neza rwose. Yesu yarangiriye neza. Nayaye majambo y'Imana gufasha mu buzima bwa misi yose? Icyambere no mvuga nk'aya majambo y'igikorane aramfasha rwose. Fisi ijambo ntapfa ntibagiye mu buzima bwanje, riri muri Zaburi 125. Wabizigiye uhoraho wameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wamushimangiye ngo nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu niko uhoraho akikije abantu biwe, guhereye none kugeza ibihe bidashira. Urumva ko ndakikuje naho nkiri umwigeme, numva ko ubuntu bw'Imana buri muri jewe, kandi nzorinda saza kugeza igihe nzopfira nkahambwa nubaha Imana ngendana nayo. Byose nabishobozwa na Yesu Kristo Umunyanazareti. Ayandi majambo andyohera gose, aya majambo twahaweyo mu byahishuriwe Yohana 22 ngo umurongo wa 11, ugabitanya nashishikara gabitanye, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikara agororoke, uwera nashishikare yezwe. 12 ngo hendaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ngo ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwiherezo, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Ngo hahigwa abamesura imbune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Amena. Rw'inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Amena. N'amajambo andyohera gose, atwigisha kwama twitegura kuko tutazi umunsi n'isaha, twame twezwa kuko uyu munsi turiho, ejo ntawuzi ko azoba ariho. Twezwa kuko isi iri kwirarangirana n'ibyayo. Azoza icyo nifuza, nasabye Imana yitanze itanga umurava. Imana izoma umugabo mwiza ayubaha ayikunda, umugabo atazongya n'ikinuma, umugabo atari kujyana mu busaswa mu buriri nkuko nama numva izindi ngo, umugabo tuzoja inama n'ingiro, umugabo tuzumvikana muri byose, kuko ibihe maze
n'ukuntu natitirije ndateba Imana ntizontetereza. Imana izo mu mugabo mwiza rwose hajya abantu bazotangara bavuge ngo mbega Vanessa yasenyeye kuko ari icyo Imana yambwiye kandi niteze. Imana ntibesha, izo mu mugabo museriye. Nasabye Imana umugabo ameze nka Yosefu. Yosefu n'umunyakaranga. Yosefu yari umusore mwiza, yarinze yubaka urugo rwiwe, ari umugabo mwiza rwose. Rero nabwiye Imana izo umugabo ameze nka Yosefu, akubaha, atinya icyaha, agendana nawe. Yego nibyo nasabye Imana. Mbega nakahe kamotera abigeme badakora ataco baha amaboko? Akamonoha abigeme nuko bokura amaboko mu mpuzu bagakora. Yavuze n'ibwa mbere ngo utarima ntakarye, udakora ntakarye. Gukora ni byiza, naho buri umwana muto kora. Abigeme nibajijuke bakore kuko gukora ni byiza. Wari uriko witegurira kazoza kawe ejo hazaza, kugira ni waba umukenyezi uzomenye kwitwara neza no kwitunga mu rugo rwawe. Rero gukora munakiri umwigeme ni byiza cyane. Nanjye iyo ntakora simba mbegwa gutya, iyo nakora simba nambara uku, ariko kugwe gukoresha amaboko yanje n'ukubwa Imana hari icyo yavuganye nanjye imbwira mukobwa wanje genda ukore zobana nawe. Urumva narahagurutse ndakora kubera Imana yambwiye, kandi Imana ntiyanetereje. Imana iguma impezagira mu kazi kanje, genda mbona umugisha umunsi ku munsi. Urumva Imana ni nziza rwose, ibyo ikora ni byiza. Nabo bigeme nibahaguruke bakore, bagendane n'Imana, bakore bubaha Imana, na Imana izobagirira neza.